Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye ko uwundi mwaka ku ngingo zafatiye leta y'u Burundi kuva muri 2015 zirimwo ingingo z'ubutunzi. Abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu mu Burundi bamaze hafi ukwezi mu mvuto ntibemerewe kuburana bidegembya nk'uko bari babisavye. Abakuriye ico kinyamakuru bavyakiriye gute? Ni inkuru yadutangaje cyane kandi yatubabaje kuko abamenyesha makuru ntacyo bazira atari uko bariko bakora umwuga wabo. Muri iki kiganiro kandi gusa narumva ko mu mugongo bitagenda neza, mugabo ndavuga ati ibyo ari byo byose jewe ndavye ishomaje hingejeje reka ngende ndiyemeje biza gukurikira cyane. Ndabwira umuganga ati jewe mu ndabire umubebe ndagiye. Uyu ni Emilienne Manigira ubuntu, umukenyezi wo mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, aherutse gukora ikibazo cyo kurondera akazi atanakanya gaheze ahedeje kwibaruka. Muramwumva mu kanya. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark niyo nkuru. Idonido kuri ivyo vyose rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Jacques Nitegeka. Umudiplomate wo hejuru muri leta zunze ubumwe za Amerika Gordon Sondland yavuze ko yakurikizaga amabwiriza ya President Trump igihe igitutu cyashyirwaga kuri leta ya Ukraine kugira ngo hitangize iperereza kuri Joe Biden ushobora kuzahangana na Trump mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha. Bwana Sondland wishyikiraga kwa President Trump yabwiye iperereza rigamije kureba niba Trump yanyuranije n'amategeko ko hatekereza ko inkunga ya gisirikare ya Amerika kamara kuri Ukraine yafatiriwe muri gahunda yo gushyira igitutu kuri leta y'icyo gihugu kugira ngo itangize iperereza. Yongeyeho kandi ko perezida wa Ukraine yabwiwe ko yashobora gusa gutumirwa mu biro by'umukuru wa Amerika aruko bimaze gutangazwa ku mugaragaro ko iperereza ryatangiye. Bwana Sondland avuga ko mu gihe cyose ibiro bya perezida wa Amerika na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ko icyo gihe cyose byagezwagaho uko ibintu byarimo kugenda. Muri Iran habaye imyigaragambyo ishyigikiye leta mu mijyi itandukanye nyuma y'iminsi ishize habaye imyigaragambyo irwanya leta bivuga ko yaguyemo abantu. Perezida Hassan Rouhani yigambye intsinzi ku bantu avuga ko bafite uruhare mu gukurura umutekano muke mu gihugu, avuga ko uterwa n'abanzi b'igihugu b'abanyamahanga. Imyigaragambyo yatangiye kuwa gatanu hamaze gutangazwa izamuka ry'igiciro cya lisansi. Mu gihe imyigaragambyo yasakaraga imihanda yarafunzwe naho amabanki n'izindi nyubakwa ziratwikwa. Hari amakuru avuga ko igipolisi cyakoresheje amasasu nyayo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International uremeza ko abantu 106 bishwe ariko ugakeka ko umubare nyawo uri hejuru. Igipolisi cyo mu Buholandi kiravuga ko habimukira 25 barimo 6 bakiri mu kigero cy'abana baraye bavumbuwe muri konteneri itwara ibintu bikonje yari mu bwato butwara ibintu. Bakarero ngo bashobora kuba bava muri Kuwait na Iraq. Umushoferi yishyize muri ubwo bwato arimo guhatwa ibibazo bifitanye isano no kwinjiza abantu mu buryo butemewe n'amategeko mu bindi bihugu no mu Nyarumaniya w'imyaka 39. Inkuru ya Anna Horrigan muragezwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ubwato bwahagurukiye ku cyambu cya Vladingen mu Buholandi bwerekeje ahitwa Felixstowe mu Bwongereza. Ubwo aba bantu batahurwaga, inzego z'ubutabazi zatangiye kubitaho bakiri mu bwato. Babiri batahuye mu cyumba gikonje cyane bajyanwa mu bitaro, nyuma baza gusezererwa nyuma y'amasaha makeya. Abandi bose bajyanwa ku cyicaro cya polisi. Uyu mushoferi w'imyaka 39 ukomoka muri Romania ubari guhatwa ibibazo akekwaho icyaha cyo gushimuta abantu. Abantu batari munsi ya 12 baguye mu gitero inyeshyamba zagabye mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
abantu bafunze imihanda muri uwo mujyi kandi batera amabuye imodoka z'umuryango w'abibumbye bashinja kuba warananiwe kubarindira umutekano. Ababonye icyo gitero kiba baravuga ko ejo nimugoroba abagabo bo mu nyeshyamba zo mu mutwe wa ADF bakoresheje imihoro mu kwica abantu mu gace ka Boikene. Igisirikare cya Kongo cyatabaye ariko iki gitero cyateye uburakari bwinshi abaturage baho. Kuva ku kwezi kwatangira umutwe wa ADF umaze kwica abantu batari munsi ya 60 mu karere ka Beni. Mu majyepfo ya Ethiopia biriwe mu matora ya kamarampaka yo kwemeza niba akarere gatuwemo n'abanya Ethiopia mu bwoko bw'abasidama kagirwa leta. Aba basidama nibwo bwoko bufite abantu benshi muri Ethiopia. Abantu barenga miliyoni 2 nibo biyandikishije gutora muri aya matora ashobora gutuma n'andi moko hasaba kurushaho kwigenga. Ni inkuru ya Wirose mugezweho na Fenega Kwaya. Ubushake bwo kwigenga bushimitse bwo mu bwoko bw'abasidama hamwe n'ibiza kuva muri aya matora ya kamarampaka bishobora kuvamo intara ya 10 igihugu cya Ethiopia. Ibyo rero bizatuma bagira ijambo mu byerekeye uburezi, amasambu, umutekano no gukoresha ururimi rwabo. Ariko hari abantu bamwe babona ko uyu mugambi wa leta wo guha ubwigenge amoko uri guteza ubushyamirane hagati y'amoko yaho, akaba ari byo byateye imvururu mu myaka 2 ishize. Niba rero Sidama ibonye intara yayo, andi moko nayo ashobora kubisaba. Ibyo bigakomerera umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed gukemura ikibazo cy'amoko acitsemo ibice byinshi no kubungabunga umutekano mu gihugu. Urukiko rwo muri Tanzania rwasubitse ku nshuro ya 8 urubanza rw'umunyamakuru ufunze Eric Kabendera. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa 7 ariko ahakana ibyaha ashinjwa byo kuba mu mutwe w'abagize ba nabi, kutishyura imisoro ndetse no kwinjiza mu mafaranga asanzwe, amafaranga afite inkomoko mbi. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi ivuga ko ibi birego bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko bigamije gucecekesha abanenga leta. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru yacu arambuye tuyarehere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'ico gihugu yaraye arungikiye inama nshingamateka y'igihugu ciwe ubutumwa bwemeza yuko Amerika izokomeza gukumira Uburundi. Ico cemezo cafashwe mu mwaka wa 2015 na perezida Barack Obama inyuma y'ibibazo vyavutse mu Burundi. Perezida Nkurunziza amaze kwemeza yuko azokongera guhagararira umugambwe wiwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Mu gushaka kumenya ingaruka z'ico cemezo ku Burundi, twikoze kuri Dr. Joseph Sebarenzi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joseph Sebarenzi ubu turi kumwe ku murongo wa telefone. Mushinga ntahe Sebarenzi, ico cemezo wotubwira uko giteye mu majambo makeyi? Icyo cemezo cemeza ko ingingo yari yafashwe na Perezida Obama mu 2015 ivuga yuko Uburundi ari igihugu kiri mu bihe wavuga ko bidasanzwe mu bintu bya national emergency, ko rero iyo ngingo yafashwe ubu ngubu igomba gukomeza muri uyu mwaka uri imbere. Ubundi iyo perezida ataza gufata ingingo ni ukuvuga ko ubwo Burundi gufatwa nkaho butakiri muri ibyo bihe bidasanzwe. None ingaruka z'ico cemezo ku Burundi nizi? Ingaruka ku Burundi mu by'ukuri nuko iyo igihugu gifatwa ko kiri mu bihe bidasanzwe, ari ukuvuga ko muri icyo gihugu hari ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, hari ibibazo by'uko abantu batisanzura. Iyo igihugu gifatwa gutyo abantu bafatirwa ibyemezo, hari nka bya byemezo bibuza abantu kugira ingendo muri Amerika, hari ibyemezo byo gufatira imitungo yabo bafite muri Amerika, no kubuza abanyamerika kugira ibintu by'ubucuruzi cyangwa se by'imikoranire na bene abo bantu, ndetse hakaba no kufatira icyo gihugu ibihano mu rwego rw'ubukungu. Ni ukuvuga rero ko ubwo Perezida Trump yavuze yuko iyo emergency ikomeza, ni ukuvuga ko Burundi bukomeza guhura n'ibyo bibazo. Ibyo rero bigira ingaruka ku bukungu bwa Amerika ndetse naho ku bukungu bw'u Burundi, ndetse no ku mibereho y'abo bantu nyine bafatiwe ibyo byemezo. None inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashobora
kudakurikiza ivyo perezida Trump abasavye ishobora kwanka gukomeza ico cemezo canke nariko mbaza nimba ubu butumwa yarungikiye inama nshingamateka ifise uburenganzira bwo kugira ico ivuze nimba ivyo bihano bikomeza ku Burundi izo ngingo zikomeza canke zidakomeza. Ntabwo inteko ishinga amategeko mu by'ukuri yasabwe kubyemeza cyangwa se kubihakana. Icyo perezida Trump yakoze no kuyimenyesha gusa yuko nukumenyesha inteko ishinga amategeko yuko icyo cyemezo gikomeza. Ahubwo iki inteko ishinga amategeko ishobora gukora ishobora gufata cyemezo ubwayo imitwe y'inteko ishinga amategeko ibiri kumwe bo bakavuga yuko mu by'ukuri basanga Uburundi budakwiye gukomeza kuba muri ibyo bibazo ko rero iyo situation ya emergency y'Uburundi kwihagaze bo bashobora gufata icyo cyemezo bibakomotseho ariko uko bigaragara sinzi ko ibyo bizaba kuko usanga nyine ubona ko Burundi atari nk'igihugu mu by'ukuri kiraje ishinga cyane ku ibihugu kuri Amerika kandi cyane ko nyine hari ibibazo bikunze kugenda bivugwa na Nations Unies bigenda bivugwa na za Human Rights Watch n'indi miryango ivuga yuko mu Burundi hakomeje kuba ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu simbona rukuntu inteko yabihindura vuba. Ndabakengurukiye Dr. Joseph Sebarenzi murakoze ku iki kiganiro muduhaye dukomereze ku makuru yerekeye Uburundi aho sentare isubiramwe imanza ya ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura yafashe ingingo yo kubandanya ipfunze abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu bari mu mvuto kuva kuwa 22 z'ukwezi kw'icumi. Terence Mpozenzi, Agnes Ndirubusa, Egide Harerimana na Christine Kamikazi ndetse n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bagirizwa kugira uruhara mu ihungabanya ry'umutekano w'igihugu bahagaritswe igihe bariko bakurikirana amakuru yerekeye igitero c'abitwaje ibigwanisho muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Antoine Kaburahe ayoboye ikinyamakuru Iwacu yasobanuriye mugenzi wacu Bernard uko yakiriye iyi ngingo ya sentare. Iyo nkuru niyo ababuranira abagenzi bacu batubwiye ko babonye urwandiko ruvyemeza. Ni inkuru yadutangaje cyane kandi yatubabaje kuko abamenyesha makuru ntacyo bazira atari uko bariko bakora umwuga wabo. Hama rero kubona babagumiza mu buroko birababaje kandi ntibyumvikana mugabo nta kundi byabaye tugiye kubandanya rero kuja mu tungane iyo bita mu Gifaransa kuja mu dans le fond ukuvuga yuko kuja mu mizi ico kibazo bakagica mu mizi ivyo babagiriza bakavyerekana hamwe n'abakiregura mugabo twe ku bwacu utungane bukoze neza nta bwoba kuko nta kintu biyagiriza abajya abajournaliste bari. Umunyamabanga ntayegayezwa wo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu aherutse kubwira abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cy'u Burundi yuko ngo leta itazigera yihanganira ibinyamakuru bizoba bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Muravye ivyo vyashikiye abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu nta bwoba mufise ku bikorwa byanyu? Ikinyamakuru Iwacu cyari kimaze imyaka irenga 11 cyatanguye mu kwezi kwa gatanu mu 2008. Uravye rero kuva gitangura gushika uno munsi nta kintu na kimwe woshaka kwagira ico kinyamakuru yuko coba cyagerageje gutosekaza umutekano ubumwe bwo mu gihugu. Oya, amakuru yose yandikwa kandi zobandanya yandikwa n'amakuru bayatohojwe n'amakuru baba barashitse ku rubuga bakabaza abantu bose. Nukuvuga rero ivyo uwo mu secrétaire permanent yavuze twebwe ntabwo baduteye naho nyene kuko ivyo byo kuvuga yuko ngo umuntu aza kwihangana ikinyamakuru ariko atamakosa sivuze ngo ikinyamakuru gishobora kwihenda nta muntu adashobora kwihenda ubwavuze yuko boraba kuva ico kinyamakuru gitanguye kuva mu 2008 gushika no munsi nta na rimwe ndabisubyeho nta na rimwe bazo kwigira batora ahantu Iwacu yigeze igomba gutosekaza ari ubumwe ari umutekano ari ukubana neza kw'abantu
twebwe amakuru yose ni amakuru atohoje ni amakuru kandi tuba dufite ivyemezo. Antoine Kaburahe yaganira na mugenzi wacu Bernard Bankukira. Uyu munsi amakungu ahimbaza ku ncuro yagira 30 umunsi ngarukamwaka wahariwe kubahiriza abana. N'umunsi ushitse mu Burundi havugwa ikibazo c'abana bo mwibarabara nubwo leta igerageza kubakura mu bisagara nubu bakomeza kuboneka ndetse n'abasubijwe mu miryango yabo ngo hari gihe bagaruka ku mabarabara. Urunani FENADEB ruhurikiyemo amashirahamwe aharanira inyungu z'abana rusanzwe rufasha leta muri ico gikorwa, ruvuga ko hari ibikibuze kugira ngo uwo mugambi leta yihaye ugende neza. Navuganye n'umuhuza bikorwa wa FENADEB Isidore Nteturuye aho yambwiye yuko abamaze gusubizwa mu mihana yabo bagira ku bihumbi 3. Ndamaza nimba azi abagumye uko boba bangana. Harabashoboye kuguma mu mihana mugabo ivyo bitigiri vy'abo bagumye mu mihana ntituwe bifise vyose. Ivyo dufatira ko n'ivyo leta imenyesha iravuga yuko abarenga ibihumbi 3 boba baramaze gusubizwa iyo baje bava bo bacanye bari mu mihana ibatunze. Twebwe rero ibiharuro by'abo bana bari mu mihana bagumyeyo tubifise cyane kidutera impungenge nuko hari abana bamwe iyo babajanye mu ntara baje bavamwo batanga ababajanye kugaruka Bujumbura. Iyo bavuga ngo ibihumbi 3 barasubijwe iwabo mwagira muti hari abatanga babajanye kugaruka muri iryo barabara, nukuvuga bagereranije n'igitigiri cahora kingana iki kugira ngo bamenye nimba hari n'imiburi bamwe bagumayo. Noba nguhenze kubwiye yuko hari igitigiri nomenya baba barafatiye ko ico nabonye nuko mu mugambi hariho uburyo bakoresha n'abajejwe umutekano bagafata abantu bari mu mabarabara bakabajana mu bigo bakabarindiriza hanyuma bakazobadugana mu makomine baba bababwiye yuko baje bavamwo. Ariko rero muri ico gikorwa uko kuntu bitunganijwe twe turabona ko rimwe harimo agasorobo, hanyuma nabo bana igihe bariko baravuga iyo baje bava rimwe barabesha bakaja aho batavutse, ari naco gituma baca basubira bakagaruka. Muhora mugirana ibiganiro na leta kuri ico kibazo c'abana, none muvugana ko umuti urama wobu yuhe? Abo turakorana turavugana, utwo tunenge tubona turatubabwira, hanyuma nk'utwo tunenge mubona ni nk'utuhe? Nutwo mubona abana babarungitse iyo baba babajanye kenshi usanga babahereza abatware, abo batware nabo kumbure ntibaheza ngo baronke abavyeyi babo bana hakiri kare, abo bana bagaca bigarukira Bujumbura. Benshi bahunga ubukene, iyo bahunze ubukene bagaca baja mu mabarabara, hanyuma bagiye mu mabarabara urumva barasabiriza, n'abiha ingeso zo kwiba. Abo bana rero iyo basubije iyo bavuye ico bahunze utacishuye ko bukeye barasubira bakagaruka, urumva aho niho bigoreye. Ku bwanyu mubona vyokosorwa gute? Ku bwacu igihambaye no kubanza kuraba abo bana icabazanye. Muri abo bana harimo abafite abavyeyi batabitaho, hariho abatafite abavyeyi namba, hariho abafite abavyeyi bakennye badashobora kwishura ku vyabo bana baba basavye bakaca batora kuja mu mabarabara. Urumva hariho imvo nyinshi zituma abana baja mu ibarabara. Izo rero umuntu atafashe umwanya ngo azumvirize umwana wese icamujanye mu ibarabara hanyuma ngo aheze aba arizo yishura ko n'ubundi ico gikorwa kiracagoye, naho hari ishaka riboneka rya leta ryo kukirangura. Isidore Nteturuye muhuza bikorwa w'urunani FENADEB. Tugeze ku isaha imwe ibura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turasubira mu Burundi mu ntara ya Kirundo. Tubanza ariko dukubitire mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu bihereje amabarabara basaba gukingirwa n'ingabo z'igihugu ndetse n'izishiramwe mpuzamakungu ONU inyuma yaho abanyagihugu baharurwa mu mirongo biciwe mu gisagara ca Beni. Ni nkuru ya Gauss Coene mushikizwa na Mark Niyonkuru. Mu mabarabara yo mu gisagara ca Beni abari mu myerekano bari bazibiye amabarabara bakoresheje amabuye hamwe no guturira amapine. Bamwe muri bo bariko baratera amabuye imodoka za ONU barakajwe nuko inyeshamba za ADF zasubiye gukora ibitero zikica abanyagihugu basanzwe zitwaje imipanga.
abanyagihugu bakibaza igituma inteko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'iza ONU zaje kugarukana amahoro muri ako karere zananiwe guhagarika ubwicanyi. Muri ako karere ka Beni habaye ibitero vyinshi vy'inyeshamba zitwaje imipanga mu ndwi iheze. Inyeshamba za ADF ahanini zirondera abanyagihugu basanzwe mu ntumbero yo guhana abanyagihugu zivuga ko bakorana n'igisirikare. Haheze imyaka igisirikare ca Kongo kigira ibitero cifadikanije n'inteko za ONU zaje kugarukana amahoro, ariko muri kino gihe ca vuba igisirikare ca Kongo caratanguye kurungika kwaco inteko zaco kandi kikemeza ko kimaze kwica inyeshamba za ADF ziharurwa mu mirongo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye nibo mwana ari igicucu nka Nyiramariza uyu. Ngwiki? Urumva nakongeraho iki? Ngwiki Stefa? Ndabeshya se? Ubwo ni igicucu nkawe. Ako narumiwe ko bidakwiye ariko Stefa. Kagabo si igicucu kandi na Nyiramariza sicyo. Rwose. Nimureke tuganire twigire hamwe uko twafasha umwana kandi tubikora rwose umwana azajya atsinda neza. Rwose ngiwe ntabaruhije. Ndumva umuti woroshye ari ukumukura mu ishuri. Yego, ni 12:45 kuri BBC. Jean-Claude Mwambutsa niwe yabateguriye amakuru y'inkino. Duhere mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka mu mpera z'icyumweru nibwo haba irushanwa rya nyuma ry'umwaka w'imikino ryiswe Rallye de Mille Collines. Abasiganwa bazahatana mu mihanda y'umujyi wa Kigali, aho amwe mu mazina akomeye azwi muri uyu mukino azabahatana barimo nka Claude Gakwaya, Jean Jessen na Dan Imitiaz. Na mu mukino wo gusiganwa ku magare shampiyona y'igihugu irakomeza mu mpera z'icyumweru hakinwa irushanwa ryitiriwe abahinzi rizabera mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru y'igihugu. Abagore bazahiganwa ku burebure bwa kilometero 93, ingimbi zisiganwe kilometero 111 n'ibice bitandatu, naho abakuru basiganwe kilometero 155. Mu makipe agomba guhatana muri irushanwa hari nka Fly Cycling Club, Les Amis Sportifs na Benediction Club. Hazaba kandi hari amakipe mashya nka Bugesera Cycling Club, Kayonza Youth Stars na Karongi Vision Sports Center. Mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, Jose Mourinho niwe mutoza mushya wa Tottenham yo mu Bwongereza, akaba yemejwe nyuma y'amasaha makeya wari umutoza Mauricio Pochettino yirukanywe. Kuva yakwirukanwa na Manchester United mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize, nta yindi kipe Mourinho yatozaga. Pochettino yasezerewe nyuma y'imyaka 5 yaramaze muri iyi kipe. Mu by'ingenzi yashoboye kugeraho hari ukuba yarashoboye kugeza Tottenham ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi nubwo agitwawe na Liverpool. Umusaruro mukeya niwo wabaye imbarutso yo kwirukana uyu mutoza, dore ko asize Tottenham ku mwanya wa 14 n'amanota 18. Mu mupira w'amaguru kandi icyamamare Diego Maradona yasezeye mu ikipe ya Gimnasia La Plata nyuma y'amezi atagera kuri 3 yaramaze ayitoza. Mu mukino wa tenisi mu irushanwa rya Davis Cup ribera mu mujyi wa Madrid, Andy Murray yatangiranye intsinzi ku ruhande rw'Ubwongereza ubwo yatsindaga Umuholandi Tyrone Griekspoor 7-1. Byasabye umwongereza gukora iyo bwabaga kuko Umuholandi ariwe wari wamutanze seti ibanza. Iri rushanwa rizaba ririmo bamwe mu bakinnyi bakomeye nka Rafael Nadal, umunya-Espanye uyoboye urutonde rw'isi, ndetse na Novak Djokovic uri ku mwanya wa kabiri w'akabakinira igihugu cya Serbia. Gusa Roger Federer we ntazagaragara kubera ko Ubusuwisi bwe butabonye itike. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Mu kiganiro c'abakenyezi no munsi twavuganye na Emilienne Manigira ubuntu wo muri commune Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Yavuye mu cumba yakoreramwo ikibazo c'akazi ari kubise bamujana kwa muganga, aho yaciye yibaruka umwana w'umukobwa. Arangije afata moto asubira aho yakorera ikibazo, akora ikibazo kimwe n'abandi. Ni inkuru idasanzwe. Uyu umufasoni Emilienne ikaba yarasakaye ku mbuga nkoranyambaga, maze bituma natwe tuyimenya turamurondera. Mu kiganiro yampaye rero yatanguye kumbwira uko vyamugendeye mu gitondo c'uwo munsi. Bari batubwiye ko dushobora gutangura ikibazo isaha 2 z'igitondo. Izo saha 2 zaciye zigera natanguye gufatwa no kuribwa. Ndavuga ati naho nza gusanga ari ndayo bigomba kumfata, sinibaruka ubunyene, ibyo ari byo byose ndarindira. Maze kumva nyene ntanguye kuribwa, nabandanije nigira etide nteguranye n'ikibazo. Isaha 4 zigeze naciye numva ko byanse.
isaha zine rero bari batanguye kudupangira ibibanza tujya gukoreramo ikibazo mugabo nanjye numva ko biriko biranka mugo ndavuga ati je ko nari nzenza naho numva ko byanse jewe ndagenda mpfume nandike n'20 kubera twari abantu benshi barateba kuduheza kuduha ibibanza nanjye mbangeze ku kanyuma isaha 4:30 mbangeze ahantu nyine numva ati kwihangana kwera ibirase inca ndarondera umuntu rero ntuma gutuma ati ndabira ko woronka umuntu anyunguruza n'imoto ashikane ku bitaro tugiye biranse ko rero uramubwiye aragiye kugutabariza amaze kubura iyo moto ndamutumye deseye atwara mu Kirundo poste fondamentale mu Kirundo niwe yaciye aseruka ahantu nari nicaye asanga abandi badamu banshungereye nyene nabizi ntuguta uwo n'umuyobozi w'amashure mu kugwego gwa komine aratora moto yiwe yarafise acarantwara arashikana ku bitaro hajye nyene bagiye kundabira ko hoba hageze umwana acaravuka ico wakimaze ku mwanya ungana ikiga madame Milienne nko mu minota 5 byari biheze nakize gushikayo hajya nyene bavuga ati reka tumurabire ko hoba hageze ko yibaruka naciye nibaruka ubwo nyene nukuvuga rero wahase kubirangiriza mu nzira ego muganga yanyakiriye nca ndamubwira ati aho ubona jewe narinje gukora n'ikibazo ati biciye byanga nca ndabyuka aho nari njyamye ndahagarara kugira numve ko atabizunguzungu ufise gusa narumva ko mu mugongo bitagenda neza mugabo ndavuga ati ibyo ari byo byose jewe ndavye shomaje hingejeje reka ngende ndiyemeje ibiza gukurikira nca ndabwira umuganga ati jewe mu ndabire umubebe ndagiye none ga Emilienne kwa muganga wahamaze igihe kingana iki urabona nubwo umwana umuvyeyi hari ibindi arinda kurindira umwanya nahamaze maze kwibaruka ego noba nahamaze umwanya wuko bariko barantegura gusa ibikurikirana ciye mbandanya ngenda sinahagaze n'umwana sinanamwonkeje abo dukorana bari bahejeje kubapangira nanje baca baranyereka hiwanje ca ndicara abandi twakorana nyene nshitse babonye ngarutse byarabatangaje cyane tuca turarindira ku kibazo kiza ariko n'ubundi cabandanije giteba haca amasaha 2 hamaze guca amasaha 2 abaza gucungera ico kibazo nca mbona menga baratanguye kumera nk'abagenda kuraba ico babanza gufata nanje ca ndiyumvira ati byo byose ko nasize umwana tonse kireka bimbe nje kumwonsa mbanze ndamurabe nca ndafata imoto nca nsubira ku bitaro nca ndagenda rero nanje ndamwonsa umwana haheze nka 15 minute niho baciye bantelefona abandi ati ikibazo kirashitse nca ndabwira umuganga ati ongera mu ndabire wa mwana ndagiye barambwiye ko ikibazo gishitse nca ndategera iyindi moto iransubiza aho dukorera shitseho casanga nyene ikibazo bariko baragitanga baranyemerera nari ncerewe gato nca ndicara ndakora nyene ntekanye mu mutwe mbere ca ndabatanga guheza abandi kuko jewe nakoresha umwanya kuko navuga ati umwanya n'umwanya hari igihe wasanga ndagize ingorane mu nyuma reka nkore ibyo numva hama nce ngenda ntejeje rero niho naciye nsaba uruhusha abantu badukoresheje ikibazo ati mufashe nsubire inyuma simpave ngira ingorane mu nyuma ko mpejeje baciye bampa uruhusha barazanira liste y'abakoze ikibazo ndasinya ko nakoze nca ndasubira sinashotse nca nsubira ku bitaro maze kwicara nyene ntekanye umubiri umaze kuja hamwe naciye numva mpinduwe ntangura kubugumwa baca barandonderera igitanda mu bitaro nca ndaryama hama abaganga barakora ibyo bashoboye barandonderera imiti ndayifata vyanduruka birahera mw'ijoro hagati arakoze Emilienne Manigira ubuntu ku rubuga rwacu rwa Facebook hari abariko barabaza bati nka Evariste ati aragakira mu muvyeyi Imana yagize neza kandi twizere yuko yarose amanota azoronka amanota meza nivyo koko Emilienne yaravuze yuko amanota yamaze kuyabona ku itariki 12 kandi yasanze ari meza muri kino gihe akaba yizeye kuzoronka ico kibanza naha rero ikiganiro cacu cyo kuri mugoroba kigarukiye mwagishikijwe na Florentine Kwizera mukomeze kugira ibihe byiza mwakoze kudukurikira